umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana aremera ko hari biterwa bivamwo amavuta agwanya udukoko tw'imibu dusanzwe dutera malaria. Aho yariko yunganirwa n'umushakashatsi muri kaminuza umushingantahe Masharabu hamwe n'umufasoni Jeanette Karire Kinyana asanzwe akora imiti mu biterwa kama, imiti igwanya ingwara zitari nke mbere harimwo na malaria. Ivyo rero bakaba bivuze mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, reka tubumvirize. Mu karere ko ngaha muri EAC hariho icigwa kiriko kirakogwa mbere igiterwa batoye cavuye ngaha mu Burundi. Uwo mugambi rero washizwe imbere mu karere ka EAC na Université y'u Burundi ifatanije n'ubushikiranganje hamwe na ASESI. Ndaco gituma rero twashimye gutumira Professeur Masharabu kugira ngo ababwira aho bigeze. Protokole iza yaremewe kandi muri bihugu duhana imbibe na cyane cyane ibihugu byo muri EAC bizokoresha ubuhinga buzobavuye ngaha. Rero nagira ngo tuhave tumuhakanya agira ico bashikirije mu minsi 5. Hanyuma ico giterwa rero ni igiterwa bita kater. Ivyo rero tuzobitera ngaha mu Burundi baraza kubibereka no muri wa mugambi ewe Burundi urambaye, ni umugambi ukomeye cyane. Hanyuma hariho ikindi giterwa ijambo tuja guha Karire, Madame Karire ababwire naco nyene gikinga citwa Artemisia, aza kubabwira mu ncamake aho ibikorwa bigeze, ibikorwa dukorana twese haba ubushikiranganje bwa kaminuza, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe na ASESI. Rero ntarandiriye nagira ngo mpe ijambo Professeur Masharabu ababwire kucerekeye ubuhinga bushakashatsi turiko turakorana bujanye no gukora ibi novuga umuti ukinga biciye mu giterwa kama. Akoze yego nkuko mubivuze nivyo ku rwego rw'abashakashatsi ngaha mu Burundi hamwe n'abandi dusanzwe dukorana twararavye neza turabona yuko malaria ari kiza kibangamye hano mu Burundi ndetse no mu karere ko katari gato muri Afrika. Rero dusanga natwe twoterera mu kugira dufashe mu ntumbero yo gutingira abantu, kuko mu bisanzwe murabizi mu buryo busanzwe bukoresha hari iby'imisegeteri n'umuti hamwe no kubavura bamaze kugwara. Rero twebwe hanini ibikorwa byacu dushaka gukinga bataragwara tubicishije mu bikorwa turiko turakora, ibikorwa dukora abashakashatsi ariko dufadikanije n'abandi bo mu bisata bitandukanye, harimwo ubushikiranganje dukukira hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Twebwe nka kaminuza y'u Burundi twarakoze ivyigwa bitandukanye kugira duteze imbere n'itunga kama, kuko twarasanze hari ivyatsi n'ibiti bitari bike dufatiye ku vyigwa turiko turakora tugenda gushira habona bifise akamaro umuntu abihinguye neza kugira akuremwo dufate nk'amavuta yirukana imibu. Kimwe muri ivyo turakora ko cyane ubu ni ico bita kater. Izina ry'ikinyamahanga ni Nepentacataria. Irafise rero ububasha yuko yirukana imibu. Ushobora gukoramo nk'amasabuni cyangwa bakoramwo nk'amavuta yo kwisiga canke ibintu ushobora gupompa kugira imibice yiruka yigirayo. N'umunsi wa mbere umushikiranganje w'u Burundi w'amagara y'abantu yerekanye icese ibikorwa dusanzwe dukora heza imyaka myinshi. Hanyuma tukaba tumushimiye cyane kandi dushimiye ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu, kubera uyu mugambi urashigikiwe cyane n'umukuru w'igihugu, kubera niwe yatanguye iyo projet Kater mu 2011 niho yatanguza icese uyu mugambi kuri Kater. Murabona rero yuko imyaka 9 ihaheze Université y'u Burundi abashakashatsi
baciye batwegera kugira dukorere hamwe, hanyuma uyo mugambi wa CATER ukaba ushitse muri EAC. Igitego cya kabiri turiko turakorerako ni Artemisia. Artemisia nayo nyene ni igiterwa kizwi ku isi yose. Ni igiterwa n'imiti bakoresha muri malaria, barayikura muri icyo giterwa cya Artemisia. Murumva rero yuko Uburundi buhiriwe cyane kuba dushobora kukirima kandi tukagikwiragiza mu Burundi bwose. Cyo kimwe na CATER, iyo Artemisia nawe nyene imara amezi 3. Umuntu ateye iyo Artemisia ashobora kuyisoroma haheze amezi 2, amezi 3, akayikoreshamwo icyayi, akanwa icyayi nka kurya anwa icyayi cy'ibicayi canke icyayi dusanzwe tumenyereye. Umuntu akanwa nk'ifungurwa, akaba ariko arikingira malaria mu koza ubumara bwa malaria mu mubiri.